amakuru ariko aravugwa cyane muri kano kanya nuko ngo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFCM 23 RDF bo bamaze kuzinga ibirago bakava mu gisagara ca Uvira inyuma yuko bumvise ko bamaze kugotwa impande n'impande habepfo canke haruguru. Abenshi mukomeza kutwandikira mutubaza ati bimeze gute, tiko turabona amakuru avuga yuko Uvira yoba yakuwe mu zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko kubera iki mutaratubwira ukuri, kubera iki mutatubwira uko bimeze gute. Ariko twagowe na twinshi atembereye muri twinshi kuri no munsi, murabizi ko ari umunsi w'isabato, tubanze tubasaba imbabazi. Ariko muri kino kiganiro turaje kurabira hamwe niba Wazalendo ndetse na FARDC bo babigaruriye koko kino gisagara cyangwa no muji wa Uvira cyangwa batarayigaruye. Ikindi kintu zo kuyaga, turaza kuyaga ku ndege y'intambara Sukhoi SE-25 bivugwa yuko yoba yarakorowe ku munsi weje ikorowe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda inyuma yaho yari hejeje kubombarda canke kurasa bimwe bikomeye iyi base arrière stratégique ya Kara yariko irubakwa bikomeye ndetse isigamo n'ibigwanisho bikomeye n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mbere amakuru tunafise akomeye ava muri ako gace twanise yuko hari hasanze hariko haraberamwo n'inama novuga yuko idasanzwe, inama yariko irahuza bamwe mu basirikare bakomeye bo muri Uganda, bo muri Somalia, abanyarwanda, kugira ngo bikunde bashobore kugira igitero basubira gutegura kugira ngo basubire gutera muri Makobora ndetse bongere batere Karemi ndetse bongere batere na Baraka. Ibi nivyo tugiye kuyagira mwa kino kiganiro caca. Ariko imbere yuko tucinjiramo idonido, mu nkundire manzi ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana, ntangwe ndabifuriza Noheli nziza ndetse na bonane aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari muri Mozambique, abari muri South Africa, Zambia, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Reka tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse, biterwa canke bivana n'amasaha muriko muradukurikirana ko je mugiye kubana makino kiganiro. Niko Dide Black turaza kwibanda cyane mu buseruko bwa Kongo na cyane imigwano iri ku mirongo y'urugamba. Ntabarandiriye cyangwa ndababwire byinshi, abenshi muri kwibaza ati none AFCM 23 yoba yakuwe mu gisagara ca Uvira, FARDC yoba yagaruye igisagara ca Uvira mu buryo donc mu buryo buri public bimeze gute. Ndazi yuko abenshi miko muribaza iyo nkuru, ariko muri kano kanya nje ndababwire inkuru y'ukuri. Igituma ino nkuru mu gisagara ca Uvira twatevye kuyibaha nuko tutari bwayironkere ivyemeza canke turonka amafakte yerekana yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zoba zakuwe hano mu gisagara ca Uvira. Ibi vyatanguye kuvugwa inyuma yaho ku munsi wejo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziboneye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ndababwira baraswa mu bice bigiye bitandukanye, harimwo na ku kivuko ca Karundu, kuri Port do Karundu, bongera bararaswa bikomeye mu makambi canke mu mabaze arrière bari ko barubaka ya Kala ndetse no mu bindi bice biri mu gisagara ca Uvira. Mwarabonye yuko vyagiye biraswa. Amakuru dufise ava mu gisagara ca Uvira nuko inyeshamba ataziriko zirahagaragara, ariko zihagaragara ziboneka zambaye civil. Camubona haka video kariko karasirikira aho umusirikare wa AFCM 23 yariko ararasa ashira mu rusoro rumwe rumwe mu bene igihugu beshi bamutera amabuye, nawe yiruka. Ndaza uka video mwakabonye kandi ntitwabashije kumenya iyo vyahereye. Ndetse ayandi makuru atubwira yuko atamo sirikare wa AFCM 23 ariko aragaragara ngaha mu gisagara ca Uvira. Amakuru avuga yuko boba bavuye maze biyegeraniriza muri Kiribaho ndesi. Ubu ngo n'uhasigaye unusigaye Uvira ari hagati, donc bamuzengurutse canke yakuye impuzu za gisirikare yambaye igisanzwe, bariko barahigwa buhongo. Aya namakuru twakuye neza na neza ku bari mu gisagara
ca Uvira, bisigura yuko izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zimaze kubona yuko hatinjirwa canke bitoroshe, zahise zifata ubwenge canke zahise zifata strategy yo kugira ngo zishobore kuva muri bino bice neza neza mu gisagara ca Uvira, bikunde zambuke mu misozi iri hejuru ya Uvira bacungire hejuru. Ndibaza yuko ibi mwese mwagiye murayibona aho habonetse, ndetse n'abasikare ba AFC M23 bariko baratimaguza biruka hariya hejuru mu misozi, kwa nka yuko zino ndege za FARDC zishobora kubakora mwakazi kadasanzwe. Rero ubu kugera aya mango amakuru dufise yizewe nuko atanyeshamba ziriko ziragaragara mu buryo buboneka ngaha mu gisagara ca Uvira. Ni gihe c'umwanya gusa murashobora kumva zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zakuwe mu buryo bweruye ngaha mu gisagara ca Uvira, hagasubira ino coalition ya FARDC. Tugerageje kuraba uburemere bw'ibitero bariko baragabwaho, biragoye cyane kugira ngo zino nyeshamba zishobore kuresista ngo zigume ngaha mu gisagara ca Uvira. Narya mubona yuko ataho ziri canke ataho zihagaze bivanye n'ingene iyindi misozi hanamiye Uvira igwiriyemo ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za Wazalendo. Twababwira nka Makobora n'agace kari très stratégique, iyo inyeshamba zigafata zari kuba ziriko ziragarura ikizere yuko bashobora kugumana igisagara ca Uvira, ariko ntabwo bikimeze uko, kuko iyi Makobora bisa nuko yabananiye. Bamaze kwinjira mu incuro zigera kuri 4, bamaze kuhatakariza cyane, ndetse vyanatumye n'umutima wo kongera gushaka baraka uva mu nzira, kubera ko ivyo bari ko barabonera ngaha muri Makobora. Ndazi yuko abo tubana twaba babwiye uko ibintu biba bimeze. Rero abariko barabahenda yuko Uvira ngo yoba yarekuwe n'inyeshamba canke zoba zavuyeyo, ayo makuru novuga yuko atizewe, kuko nta cemeza mugabo kiretse yuko bateko baragaragara, muga nta cemeza yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zoba zavuye hano mu gisagara ca Uvira. Andi makuru ava mu gisagara ca Uvira nuko abo bitware hibu bafashe inyeshamba za AFC M23 uyu munsi kwisabato w'igenekerezo rya 27 Kigarama umwaka wa 2025. Abarenga 30 baciye bajanwa Kinshasa, harimo abakoroneri batatu muri abo 30 bashoboye gufatirwa ngaha mu gisagara ca Uvira. Murumva rero yuko FARDC iriko irakora umusako udasanzwe, iriko irakora mu buryo budasanzwe yitangaho. Muri abo bafashwe 30 harimo abakoroneri bagera kuri 3, harimo umukoroneri w'umusomali, hakabamo umukoroneri w'umunyarwanda, ndetse n'umukoroneri wo mu Buganda. Bacishijwe ibaraka na Karemi, bazokwerekanwa kumbonesha kure kugira ngo abanyekongo batahure umwasi bagwana uwariwe. N'ubu abasirikare na Wazalendo bariko barakizura mu mihana ndetse no mu misozi barondera inyeshamba zinyegeje muri iyo micungararo. Mumva yuko ngaha muri Uvira ibintu bitoroshe, inyeshamba barayigeramiye kabisa. Nubwo tumaze kumva yuko inyeshamba zifise amayeri menshi kabisa, murumva yuko bariko barazisakata mu buryo budasanzwe, mugabo kwemeza yuko Uvira yafashwe n'ico nase, ariko ko ngaha muri Uvira ndetse n'ahanamiye Uvira kabisa inyeshamba ziriko zirafatwa ku buryo budasanzwe. Murumva yuko ufashe kugera aho ufata abakoroneri bagira kuri 3, ndetse banavyemeye ko bazoba yerekana kuri televiziyo. Murumva yuko ari igikorwa kiba kidasanzwe, kiba kiriko kirakogwa na FARDC. Ibire ni ibintu vyo gukengurukira bano basirikare b'igihugu ca Kongo, kungene bariko baritwara muri bino bihe batewe kongera bakugarizwa n'umwasi wabo w'igihugu cy'u Rwanda. Umusirikare ari kw'ipete rikomeye muri FARDC ari kw'izina rya Edi Kapembe yaheruka kuba afungwa imyaka igera kuri 20, ariko ubu tuvugana Felix Fatibeto yoba yaramurekuye, maze akaba yararengwa yuko M23 igomba gukubitwa izakabwana, kandi atamusirikare wa FARDC azongera gusubira inyuma. Uzosubira inyuma nawe azohita araswa. Ibintu cyane babwira yuko bamwe mu basirikare bahunze ba FARDC igihe AFC M23 yagira yinjire mu gisagara ca Uvira, twabwira yuko baruhukiye Karemi ndetse kuburanishwa
bahama bakabapfunga. Ndazi yuko mwagiye mubikurikirana. Rero uyu Edi Kapembe we yavuze yuko umusirikare wa FARDC azongera gufatwa ariko arasubira inyuma mu rugamba azohitwa araswa nabo bari kumwe. Murumva yuko uno mwanzuro ari mwiza uzotuma abenshi muri FARDC bagira ico batinya maze bagakarezisa canke bagatena ku mirongo y'urugamba atakibazo na kimwe. Ndibaza yuko ibijanye na Uvira mwa murafasha ivyo, ariko nitugenda twavuze kujanye n'indege AFC M23 ivuga yuko yakoroye ku munsi w'ejuma yo kurasa bikomeye canke kwangiriza kino kirindiro ca karacinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda cyari zimaze kuba jubaka mu buryo budasanzwe. Ariko ico mwomenya nta ndege yo kugwana ya Sukhoi ya FARDC yigeze iraswa ndetse igakorwa muri Uvira. Mwiyubare cyane ku makuru ariko arakwiragizwa n'abanyarwanda ndetse na propaganda zabo. Indege y'intambara yateye amabombe mu kibanza c'ingabo z'u Rwanda ikara ntiyigeze izunguruka inshuro nyinshi, yaje irata amabombe atatu mu buryo bw'ikoresho hanyuma iraburirwa irengero. Abanyarwanda ntibashoboye kumenya naho yerekeje. Turi wabitubwiye yari hafi n'ibirometero bitatu uvuye kuri ico kibanza caturiwe n'umuyaga, caturiwe n'umuriro wari kurakirizwa kunyesha amazi y'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse ayandi makuru akongera akavuga yuko abasirikare bakuru benshi b'u Rwanda n'Ubuganda bari bakoze inama zo gutanguza cyangwa gutangura ibitero bikomeye berekeza Makobora mu misozi yegereye umuji wa Uvira. Abenshi barakomerekejwe, hafi bose harimo n'abashoboye kwicwa. Abanyagihugu ndetse bo ngaho nabo barashobora kwemeza ivyabereye ngaha, ndetse bakakubwira uburyo zinyonyeshamba zituruka mu bindi bihugu zashoboye kuraswa canke zikababara mu buryo bukomeye igihe Iskoi yari hejeje kubashunguremwa amabombe agera kuri 3 muri kino kirindiro cyariko kirabera mu inama kugira ngo bashobore kuba bategura ibitero bogaba muri Makobora, Karemi ndetse na Baraka kugira ngo bashobore kuhigarurira. Kubwo gutera ubwoba abanyekongo bani canke kugusha mu bwoba abanyekongo, ivyo vyatanguye gukwiragizwa n'igisirikare gikora ivyo koranabuhanga mu gihugu cy'u Rwanda. Nico cavuze ayo makuru y'ibinyoma. Rero abadukurikirana mwumve yuko n'abasirikare benye b'igihugu cy'u Rwanda nabo bamaze kuba bita canke bariko barazana propaganda z'amajambo mu gihe umusirikare we tumumenyera canke akora ivyo ku rugamba gusa kandi akabikora atekanye. Mbwa murumve ko mu gihugu cy'u Rwanda biriko birahubwo n'abasirikare aho bariko baribeshera ko bashoboye gukorora Sukhoi SM-55. Tosha tubabwira abahinga baciye basimbira ku buhinga bugezweho maze berekana kiya kibarara yuko cari muri Australia, ndetse barana precisa n'igihe atabwo hari ngaho muri Tanganyika. Aya n'amakuru yizewe kandi dukura ku bantu b'abahinga bashoboye guca bazana proof canke fact zerekana yuko atandege ya Sukhoi yigeze ikororwa ngaha ku butaka bwa Kongo. Ariko ico twemera nuko inyeshamba zitari zike zapfiriye mwino kambi, ndetse izindi zipfira mu mato. Kandi toge tubabwire yuko muri ajya mato yarasiwe muri kiyaga Tanganyika inyeshamba zitari nke kabisa zarashoboye kuhapfira. Uwo amavede tagira kuri abiri baravuga yuko abasirikare bagira ku 60 bo bapfiriye mw'ubwo bwato, ndetse harimo n'ibigwanisho bikomakomeye vyo rwego rwo hejuru navyo vyarashoboye guca biturirwa mw'ubwo bwato. Baravuga yuko harimo inkoho rutura nayo yagendera mw'ubwo bwato, zagendera mw'ubwo bwato, n'izindi bari bashiriye abari muri Uvira zose zarashoboye guca zikubitwa ziraturirwa muri kuraswa kubwo kurasa kubwo bwato. Rero mwumve ko inyeshamba zahaririye bikomeye. Twonababwira yuko muri Rucuru naho bari bahakubitiwe, barakubitirwa kandi bikomeye. Abasirikare benshi baratatana bariruka, abandi baricwa, imodoka barimo ziraturirwa. Ibi byose n'ibintu twagiye turabaha ku munsi w'ejo, ndetse dufitiye n'ivyemezo n'amafoto ndetse n'amavideo. Kubatangije amagroupe yacu WhatsApp, rondera uburyo mwinjiramo muciye kuri link ya mbere muri commentaire tubasangize uko ibintu byari vyifashe. Rero ntimukomeze guhendwa
ni ikiganiro nkoze kugira ngo dushobore kuyaga actuality ihari kuri uno munsi. Sinagombye ko turandira cyane mu nkundire ndabikibanura. Cishimira cyane mwebwe mwese dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru tubashikiriza. Kumbure Uwiteka Imana abikunze tongera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.